ahanini rero novuga yuko kuri iki cyo gushira mu ngiro politike yerekeye amahinguriro uturere zone économique spéciale turashimikira cyane kuri développement des chaînes de valeur à avantage comparatif no kuvuga harabi vyigwa kugira ngo bishobore kwerekana ibisata anduza butunzi bifise amahigwe yo gushobora guhingura bigaronka n'amasoko kugira ngo bishobore kuramira ubutunzi bw'igihugu. Nanya kwa mushikiranganje none izi park industrielle na zone industrielle azwari afise amastructure similaire na zone économique spéciale no kuvuga izo bifise ibi by'amakomite paritaire public et privé izo bifise mu administrateur ni bizo birireji cyo kimwe ko muvuga yuko hazo hari ni certaine similarité ntitwovuga ati uburere ngwiza butunzi budasanzwe nitwasanga atariyo bitabereye dusabe ya service nationale de registration na cyane cyane bya traduction tuze twaronka amajambo abereye. Ni kibazo kimaze imisi itari mike cyaravuzwe ko amajambo menshi mwashaka aha twebwe ntitwaronse umwanya kugira ngo tukivuge ko ariko uno munsi iraza gukunda. Aha rero ni kibazo kijanye n'ibintu bavuga yitwa amazone économique spéciale mu bintu bijanye no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Nukuri iki kibazo turakizi ibintu bijanye n'amazone spéciale économique ahantu dushobora kugira ibigo ni twovuga yuko nk'amasite ibigo binini dushobora kugenda duhurizamwo ibicuruzwa duhanahaniramo ibicuruzwa byaba ibiva hanze ibyinjira byaba ibiri hagati mu gihugu bisohoka ibyo byose hakashobora kuboneka ikigo kinini bishobora ibyo byose guhuriramo. Kandi uretse nico z'abarundi bonyene ibigo bene biraheza bigahuza n'abanyamahanga bakazamo. Aha rero byoba byiza iki kigo kibayeho ariko na cyane amategeko yavyo akabanza kaboneka. Ibigo birashobora kuba byinshi mu gihugu mugabo ikiba gikomeye cyane n'amategeko abigenga ibyo bigo. Aha rero nubwo bimeze uko twagira ngo nk'umushikiranganje ajejwe byo guhanahana bicuruzwa n'ibindi mahinguriro n'ibindi mutubwire imvo n'imvano yuko mushaka yuko koko aya mategeko ahaba mbe akarusho cyo ibyo navuze ni bikeyi cyane ariko akandi karusho mwebwe mubona ko tuma n'abari hano bose abashinga bavuga bati icyo kintu koko kirakenewe turagitora. Ako karusho kandi karimwo icyo ubwo gunguko rurimwo uko guhuza ibihugu kurimwo kozanira inyungu u Burundi n'ababaye. Ibyo byose ibyo byiyumviro byoshobora gutuma akunguko kabone kaba twovuga mu gifaransa concrétisable amuntu avuga ati ibi ni materialisable yavuga ko bishobora kuja mu ngiro ubwo nguko go buruhe. Impamvu rero mwebwe ko twari tubivuze mo tubwira ku buryo bwumvikana neza mbega akarusho kazoba kangana gute kazoba kahe. Ijambo n'ijyanire nyakubahwa ushikiranganje. Murakoze nyeniteka murongoye inama nshingamateka ku makanya bubahwa bashingamateka mu biro by'inama nshingamateka bubahwa abashingamateka umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye ikabatumire bahire. Ubwa mbere mbanje gukenguruka ikaze muduhaye hano mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka nk'umutumwa wa leta kugira ngo ndabashikiriza integuro y'ibwirizwa gerekeye uturere ngwiza butunzi tudasanzwe mu Burundi ari byo byitwa zone économique spéciale.
rero utu turere ngwizabutunzi tudasanzwe mu Burundi, zone économique spéciale mu mfunyapfunyo, ni politike y'igihugu nk'uko nyine iteka mweje kubivuga yerekeye ubutunzi mu ntumbero yo kongereza umurindi mu vyerekeye iterambere rijanye n'ubutunzi hamwe n'imibano. Ikindi naco nuko ifise intumbero yo kugwiza umwimbu ku byo twirimira hano mu gihugu cacu Burundi canke ibyo duhingura dufise ari ubutare n'ibindi canke biva mu bwenge mu cyo twita umva bwenge, ndetse dushobora gushora hanze, ndetse kandi akaba ari n'akaryo ko gushobora kugabanya ibyo tugurira mu bihugu bindi kugira ngo natwe dushobore kwikenura hano mu gihugu cacu Burundi. Muri make rero novuga ko amazone économique spéciale arafasha mu gutsimbataza ubwigenge kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu, na cane cane ko abagenewe gushinga amahinguriro atandukanye afasha igihugu kugwiza umwimbu no gushobora guhingura tukaronka umusesekara wo gushora mu bindi bihugu. Rero plan national de développement ariyo yerekana imigambi y'iterambere y'igihugu irama, yarategekanije yuko hobaho amazone économique spéciale nk'uturere ngwizabutunzi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko nubwo biri mu ntegekanyo z'imigambi iri muri plan national de développement, arico gitabo c'imigambi ngendekwako y'igihugu, nta mabwirizwa canke amategeko agenga uturere ngwizabutunzi tudasanzwe mu Burundi ahari. Notanga nk'akarorero nk'amabwirizwa nk'ibwirizwa rigenga ivy'imitahe n'uturusho duhabwa abanyamitahe code des investissements, eka n'ibwirizwa rihari rigenga la loi sur la zone franche au Burundi ntiritomora neza kuvyerekeye utu turere ngwizabutunzi tudasanzwe. Ari naco gituma rero twaciye dutegekanya gushiraho amategeko yerekeye utu turere ngwizabutunzi tudasanzwe kugira ngo dushobore gutomora neza ingene dutunganywa, dutomore neza amategeko atugenga, ndetse dushobore no gutomora neza n'abakorera mu utwo turere ngwizabutunzi ingene bo kwitunganya, twerekane n'imigambi nyamukuru ishobora gukorerwa muri utwo turere ngwizabutunzi. Rero nk'uko mwabivuze, uturere ngwizabutunzi tudasanzwe ariyo zone économique spéciale dushingwa mu ntumbero no mwihangiro hanini ryo kugira uruhara mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano mu Burundi hafatiwe ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ntidushobora kuzoshika kuri iryo hangiro mu gihe igisata c'amahinguriro kidateye imbere, ndetse n'ivyo dushobora guhingura tugashora mu bindi bihugu bitongerekanye kugira ngo dushobore kuramira igihugu n'abene igihugu. Ikindi naco novuga yuko integuro y'ibwirizwa ndetse no gutunganya uturere ngwizabutunzi tuzogira uruhara ntangere kuvyerekeye amahinguriro, kubera ko uturere zone économique spéciale turanagura amahinguriro yarahasanzwe mu gihe yifuza kuja muri statut ya zone économique spéciale kugira ngo agwize umwimbu, ndetse tukongera tukanavumbura na bishasha bishobora guhingurwa kugira bishoke mu masoko mpuzamakungu, canke tukavumbura ibindi bishobora guhabwa agaciro kugira ngo bishoke byongere kandi bigabanye umurindi w'ivyo tuza kugurira mu yandi masoko mpuzamakungu. Ahanini rero novuga yuko kuri iki cyo gushira mu ngiro politike yerekeye amahinguriro, uturere zone économique spéciale turashimikira cyane kuri développement des chaînes de valeur à avantage comparatif. Nukuvuga harabi vyigwa kugira ngo dushobore bishobore kwerekana ibisata anduza butunzi bifise amahigwe yo gushobora guhingura bigaronka n'amasoko kugira ngo bishobore kuramira ubutunzi bw'igihugu. Ikindi novuga nuko utu turere ngwizabutunzi muravye mu nteguro y'iri bwirizwa turashiramo na cyane bituma twoshobora kwakura abanyamitahe bavuye mu bindi bihugu canke bavuye mu bindi bisata kugira ngo dushobore gusahiriza imitahe hani wacu. Muri iri bwirizwa ibyo tuma horoshwa ndetse hagatunganirizwa abanyamitahe baba bo ngaha canke abavuye mu mahanga
kugira ngo dushobore guteza imbere amahinguriro yacu ndetse dushobore no kwagura ivyo duhingura hano mu gihugu cacu Burundi. Muri make rero kuvyerekeye gukwega abanyamitahe ibwirizwa riza riborohereza rikanatomora ingene hajaho ibigo n'inzego bishobora kubafasha mu byo baba bakeneye byose ndetse n'uburusho bahabwa bwabo burusho bujanye n'amakori n'amatagisi canke uburusho bujanye n'inyubako zishobora kufasha mu kugwiza umwimbu nk'amabarabara, amatara n'amazi ndetse n'ivyo guhanahana amakuru n'ibindi bikaba biri muri utwo turere biza korohereza abo banyamitahe. Ikindi naco novuga nuko muri utu turere zone economique speciale murumva yuko hakorerwa ibikorwa bidasanzwe kandi vyinshi by'amahinguriro. Muri ico gihe nukuvuga ko biheza muri utu turere dusanga hakorerayo abantu benshi baraheza bakaronkera akazi ndetse abarundi canke abanyamahanga baba baje nabo nyene bagashobora kuronka akazi muri utwo turere zone economique speciale. Nakarusho kandi kuko mu gisata c'amahinguriro gishoboye gutera imbere nico gisata tuvuga ko gishobora no guha ubuzi urwaruka rwacu rutari ruto ndetse akaba ari n'igisata gishobora no kuvumbura ubundi buhinga ndetse n'ibindi byose bishobora gufasha mu gisata c'amahinguriro. Ikindi no uvuga nuko utu turere nk'akandi karusho tuzodufasha kubyaza umusaruro inyubako rusange ziba ziriko zirubakwa mu gihugu mu ntumbero yo guteza imbere igisata cyo guhanahana ibidandazwa n'abantu. Aha no uvuga nk'ikivuko n'umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi, amasoko ntanganguvu yose ariko arubakwa. Iyo udafise utu turere zone economique speciale kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu tw'ivyo ushobora gushora nawe, aya mabarabara yaba yaca mu kirere canke yaca mu kiyaga canke yaca mu bundi buryo nk'indarayi, ucucika isoko rusange nawe ku bandi, ahubwo wategerezwa nawe kuronka ivyo ushora kugira ngo uvyaze umusaruro iyo migambi y'inyubako rusange zo guhanahana ibidandazwa uba uri kurakora. Ku by'ukuri ku gihugu ni vyiza ko twitegura kugira ngo imigambi yose yo iri kwirakorwa mu ntumbero yo gushobora kugwiza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu cacu c'u Burundi dushobore kuronka ivyo dushora vyinshi bituramira bikongera bikaramira n'ubutunzi bw'igihugu. Ikindi naco novuga nuko iyo amahinguriro akoreye ruhande rumwe muri zone iri determine ifise amategeko atomoye biroroha kubahirizana cyane cyane ibidukikije mu gihe tuba turiko turashira mu ngiro imigambi y'amahinguriro bishobora kandi gutosekaza ibidukikije cyane gutosekaza igisenge. Murabona ko hariho amahinguriro amwe bigoye ko abana n'abantu nk'akarorero ugasanga ivyuka biva muri aya mahinguriro birashobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ariko iyo bari muri zone economique speciale mu karere kamwe biroroha gushiraho ivyangombwa no gushiraho amategeko yose n'ivyigwa byimbitse kugira ngo iyo migambi yose y'amahinguriro ntize itosekaza ibidukikije canke ngo ize ari migambi tubona ko iza gutosekaza igisenge kuko ivyigwa biraheza bigakorwa vyimbitse hagafatwa des mesures de prévention kugira ngo ayo mahinguriro ashobore gukora yisunze kubahiriza ibidukikije no kubahiriza ibindi byose bishobora gutosekaza igisenge canke amagara y'abantu. Rero kugira ngo ibyo byose bishikwe ko utwo turere zone economique speciale ni ngombwa ko hategerezwa kubaho politike y'amahinguriro itomoye, iyo nayo irahari. Hakabaho rero n'aya mategeko ashinga neza uruhara rw'umwe wese n'uruhara rw'ibisata bya leta bikorera muri utu turere ngwizabutunzi kugira ngo dushobore kugira indinganizo nziza kandi agatomora ibwirizwa rikanatomora n'uruhara rw'abikorera utwabo bazoza gukorera muri aya mazone economique speciale kugira ngo bamwe bose buduzanye mu ishigwa mu ngiro ry'aya mazone economique speciale. Ni naco gituma rero twazanye rino bwirizwa kugira ngo dushobore gutomora neza amategeko akurikizwa muri utwo turere ngwizabutunzi, twongere kandi turoranishe
integuro y'ibwirizwa n'ayandi mabwirizwa yarahasanzwe nka code des investissements n'iyi loi sur les zones la zone franche kandi dushobore no kwerekana utwigoro leta yogira kugira ngo ushobore korohereza abanyamitahe yongere yorohereze n'abandi bose bazaba bariko barakorera muri utwo turere ngwiza butunzi. Iyi nteguro rero y'ibwirizwa ifise ibice 9. Igice ca mbere cerekeye ingingo ngenderwako harimo intumbero y'ibwirizwa ivyo gerekeye hamwe n'insiguro y'amajambo amwamwe. Igice ca kabiri kirimo ivyerekeye inzego z'uturere ngwiza butunzi tudasanzwe aho havugamo inzego zifise uruhara na cane cane mu kurongora no gutunganya uturere ngwiza butunzi tudasanzwe. Igice ca gatatu cerekana ibikurikizwa mu guteza imbere uturere ngwiza butunzi kandi kikagarukira ku bikorwa bishikana ku iterambere ry'akarere ngwiza butunzi kadasanzwe. No kuvuga ngo rirerekana mbega niyahe migambi mikuru igihugu coshira imbere mu gushinga akarere ngwiza butunzi akariko kose. Aha rero twarisunze na cane cane imigambi mikuru iri muri code des investissements ndetse n'iyindi ishobora gushingwa mu gihe vyogaragara yuko ishobora kuzanira umusaruro igihugu n'abene gihugu. Igice ca kane naco kivuga ivyerekeye abikorera utwabo bafise uruhara mu iterambere ry'uturere ngwiza butunzi no kuvuga imirimo y'abikorera utwabo amategeko abagenga umwe wese bimwerekeye n'ivyo ategerezwa gukora kugira ngo ahabwe uruhusha rwo gukorera muri utwo turere ngwiza butunzi. Igice ca gatanu naco cerekana ivyerekeye uguhakazi abikorera utwabo bafise uruhara mu iterambere ry'uturere ngwiza butunzi ingene umuntu yemererwa ibifatirwako n'ingene habaho gutoranya abashobora gukorera mu turere ngwiza butunzi bagiraniye amasezerano n'urwego rujeje gutunganya uturere ngwiza butunzi ari ubwo twitwa administrateur des zones économiques spéciales. Igice ca gatandatu naco cerekana amategeko agenga amakori n'amatagisi amadouane hamwe no kuvunja amafaranga akurikizwa kubikorera utwabo bakorera mu turere ngwiza butunzi. Ico gice kandi kirerekana ibyo amashirahamwe n'abakozi bayo bafitiye uburenganzira n'ibyo bategerejwe mu bijanye n'amakori n'amatagisi ya douane hamwe n'ibijanye no kuvunja amafaranga muri utwo turere ngwiza butunzi mu Burundi. Igice c'indwi naco cerekana ingene dushobora kugira inyubako rusangi zituma tworohereza abanyamitahe nkuko nari nabivuze nk'ingene dushobora gutunganya neza amatongo ingene dushobora gushirayo inyubako rusangi zituma kugwiza umwimbu bishoboka nko gushira amazi n'amatara n'ibindi na ya mihora ngurukana bumenyi. Kiravugwamo cyane amategeko agenga amatongo amasoko ntanganguvu amazi n'akazi mu turere ngwiza butunzi tudasanzwe. Igice c'umunani naco kivuga byerekeye gutatura amatati kuko hari amashirahamwe hari abantu hariho amatati rero kino gice kirategekanya mu gihe ho kwaduka amatati hagati y'abikorera utwabo bakorera muri utwo turere hamwe n'abajeje gutunganya utwo turere canke ugasanga na matata ari hagati y'amashirahamwe atandukanye. Iki gice rero kirerekana neza amategeko yo kwisungwa n'ingene ayo matati yotaturwa. Igice c'icenda naco kirimo ingingo zitandukanye fata kibanza n'isozera kiratomora kandi amategeko azobagenga amashirahamwe yo mu karere ibidandazwa birengana bitarisha amakori. Iri bwirizwa rimaze gutangazwa kuko twavuze ko hari ayandi mabwirizwa nka novuga nk'iyi code des investissements na loi sur la zone franche ndetse murazi ko dusanzwe turi mu burere n'amasoko rusangi bitandukanye igihugu cacu Burundi kirimo birasaba rero ko turoranisha ayo mategeko n'iri bwirizwa. Ikindi rero novuga nuko tumaze gutegura iyi nteguro y'ibwirizwa rigenga utu turere ngwiza butunzi twararungitse abahinga batandukanye bavuye mu bushikiranganje butandukanye kugira ngo baje kuraba mu bundi bihugu aho aya zone économique spéciale amaze gutangura ndetse aganashobora no gukora aho twabarungitse novuga nko muri Tangemed ni muri Maroc kugira ngo baje kuraba ingene basanze bitunganije kuko iyi zone économique ya Tangemed muri Afrika niyitangwa ko akarorero
ndetse twarabarungitse no muri Gabon aho bagiye kuraba ingene akarere ngwizabutunzi k'ivyerekeye textile no kuvuga ibiva mu ipampa byose bitunganywa muri ico gihugu ca Gabon. Twararungitse kandi n'uwundi mugwi wagiye kuraba Dubai ingene ubu burere ngwizabutunzi butunganije, ndetse tukaba twararonse n'akanya gahagije ko gukorana hamwe n'umugwi wamaho ugizwe n'abanyakubahwa bashinga amateka. Twararonse umwanya wo kuganira cyane kuri iyi nteguro y'ibwirizwa, tukibaza rero yuko ku by'ukuri utu turere ngwizabutunzi tugiyeho mu gihugu cyacu Burundi nakaryo keza ko kunagura cyane cyane igisata c'amahinguriro, tugashobora kugwiza n'umwimbu ndetse tugashobora guhingura umwimbu twirimira hano mu gihugu cyacu Burundi, canke ivyo dukura mw'isi nk'igisata c'ubutare n'agataka canke igisata c'abamukerarugendo. Turabona yuko mu gihe iyi statut y'amazone économique spéciale yojaho hoba akarusho ku by'ubutunzi ndetse no ku bene igihugu muri rusange, muri ya ntumbero yo kutuganisha igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu ncamake n'ivyo novuga. Murakoze nyene iteka kanya mu ntara. Turabashimiye cyane, ariko reka dushimire n'abashinga amateka ko bahejeje kubakebura. Burya nta kaburimbo kandi baca bavyumva. Burya nta kaburimbo, abarundi barayamaze nta kaburimbo, ariko iciza nuko dukurikiza amategeko. Ivyo amategeko ategekanya dutegerezwa kubikurikiza. Ego mu nkundire rero ku izina rya nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka afatiriwe muri uyu mwanya, kandi nk'uko amategeko nk'uko twari tubivuze agenga ibikorwa byo ngaha mu nama nshinga amateka abitegekanya, tubandanye ibikorwa. Nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka, bubahwa bashinga amateka, duhereye ku barongoye imigwi yamaho mu iteka ryanyu, nyakubahwa mushikiranganje, mu byo mujeje harimwo gukurikira ibijanye n'urudandazwa, mukaba mwaserukiye leta y'u Burundi, abakozi b'inama nshinga amateka bari ngaha tutibagiye ababaherekeje nyakubahwa mushikiranganje, n'abajeje umutekano bari ngaha tutibagiye kandi n'abamenyesha makuru badufasha gushikana ibi bikorwa kure. Umwe wese mu iteka ryiwe ndabaramukije amahoro y'Imana. Twakurikiye cyane ivyo umugwi wamaho wakoze kuri iyi nteguro y'ibwirizwa ryerekeye uturere ngwizabutunzi tudasanzwe two mu Burundi, kandi twakurikiye nyakubahwa mushikiranganje n'ivyo namwebwe mwashikirije mu mvo n'imvano, mwerekana mu gihe rino bwirizwa ryo kwemezwa inyungu Uburundi, abarundi, abagenzi b'u Burundi ndetse ababa mu Burundi bose bazokuramwo. Twabikurikiye cyane. Ico dushima nuko nkuko mwabishikirije ari biza gufasha kugira ngo igisata c'ubutunzi mu Burundi gitera imbere, mbere ikaba ari nayo shingiro y'iterambere ry'igihugu. Akanibaza ko arakaryo kuko rero abandi bashinga amateka baterera nkuko vyama bigenda. Nyakubahwa umushikiranganje muraza murakurikira, turaza kubaha ijambo mu nyuma, abashinga amateka nabo babanje kugira ico baterereye ndetse n'abafise ibibazo babibaze, kuko kugira ibwirizwa turyemeze nuko tuba tubona nk'abaserukira bene gihugu ko hariho ico rije kungura. Ivyo navyo ntivyokunda abafise ibibazo badahejeje ngo babishikirize. Tudatevye rero
ariko na jewe nyene iteka yari yabigize, ariko na jewe ko ari ubwa mbere mfashe ijambo muri uno mwaka w'ibihumbi 2025, mu nkundire ndabifuriza umwaka mwiza mwese, umwaka w'amagara meza, umwaka w'ibikorwa cyane cyane, kugira ngo natwebwe dukomeze guterera mu iterambere ry'igihugu cyacu. Reka rero duce duha ijambo tudatevye umushingamateka Nkurunziza Joki Chantal. Murakoze bubaho kanya mu mpaye, ntatevye nagomba nshime no ntegura ibwirizwa kuko yene cyo mukuru w'igihugu yarishikirije cyane kubijanye igihe hari inama yakomeza no mu gihe haba la table ronde pour les investisseurs. None rero ni vyiza yuko igihugu kishize imbere, ntatevye nashaka si kibazo mugana ariko ni icifuzo. Twabonye twumvise karasoma avuga ati bavuga kara zone d'échange économique mu gihe mu mpinyanyuro z'ikirundi, nkiyumvira ati mbega ntitwovuga ati uburere ngwiza butunzi budasanzwe nitwasanga atariyo bitabereye dusabe ya service nationale de registration na cyane cyane bya traduction tuze twaronka amajambo abereye duhuriza ko atahugwa ko na bose. Ico cyari nk'icifuzo mu gihe twosanga gifasha benshi bwa dutahure. Hanyuma ibindi ni bibazo nagize kubijanye n'ikibazo ca kane cyabajwe n'umugwi, aho nyakubahwa umushikiranganje yavuze ko hazoba ikigwa cimbwitse kubijanye n'umuyaga nkuba ukenewe na cyane cyane mu gice cya gatatu cy'umwaka wa 2025. Nkaca nimba ko twabonye ko hakeneye byinshi, hariho ibyo kuhanahana amakuru, hariho n'ibindi bijanye n'abakozi. Mbega icyo nicyo kigwa cyonyine kizokorwa canke bizoba biri kumwe n'ibindi kugira ngo ubwo buryo twumve ko budushikana kuri resultat nyamukuru y'ubwo burere. Hanyuma no kibazo cyo gatanu bamaje ati mbe mubona bizoja mu ngiro by'ukuri ryari, ati nko mu myaka 5. Nkaca nimba mu myaka 5 iteko ritowe no munsi ubwo nta bizoba byarahindutse ce nta bindi byo bikenewe kumenga imyaka 5 ni myinshi iteko rigiweho uno munsi. Hanyuma ikibazo ca nyuma kiri kibazo ca 15 baciye mu badati mbega mubona mutekanya kugira uburere ngwiza butunzi budasanzwe bunga, ati nk'ijana, ati mugabo tuzotangura kuri imwe yitwa pilote. Nkacangira amakenga ati mu zindi ntara ho mubona mugejeje gutekanya kugira ngo barashira mu mutwe iyo nteguro, hanyuma tuzoje tugira iterambere ku rugero rungana mu gice cyo Burundi. Nivyo nagomba gushikiriza, murakoze kukajya mwampaye banyakubaho. Murakoze cyane. Reka ubona aho duhijambo umushingamateka Nibizi Epimeni. Murakoze nyakubahwa murongoye bino bikorwa. Na jewe nagira mbanze shime leta ko ino nteguro y'ibwirizwa bigaragara neza ko ifisa akunguko kanini ya dufatiye ku byo nyakubahwa mushikiranganje yadusiguriye. Mugabo rero jewe na akabazo nashaka kubaza nyakubahwa mushikiranganje, kuko bisanzwe bizwi yuko ibya benshi mu bisanzwe ntibigira nyenevyo. Nashaka kubaza rero nti mbega none hariho ikintu kimeze nka structure institutionnelle kiri prévu pour la gestion des zones économiques spéciales. Ni nko kuvuga ati mbega yuko hazoba hariho nka autorité indépendante pour la gestion. Cyo kibazo nari mfise. Kindi kigira kabiri, mfise ikibazo kijanye na les communautés locales dimwe abene gihugu bazaba bari muri izo zone, bazaba bari impliqué gute? Nshaka kuvuga ibijanye n'amaformation hamwe n'ubuzi, kuko iyo habaye création y'ibintu nka bene ibi sirema kwa n'ibintu by'ama emploi biheza bigakurikira. Nyakubahwa murongoye bino nama ibibazo nari mfise n'ibyo. Murakoze. Murakoze. Reka ubu naho duhijambo umushingamateka Suguru Olivier. Murakoze
nyakwa cegera cambere c'umukuru n'amashima de kumakanya naje nagomba nifatikanye n'abandi shimire cyane leta y'u Burundi ndabiciye ku mushikiranganje mu byajejwe ariho ibyo kudandaza nyakwa mushikiranganje nayo mfise utundujikanga dutatu icambere na mbere hoho hari icigwa cakozwe mu kwezi kwa gatandatu 2023 kandi cabaye commanditaire à votre ministère aho bagize une étude d'identification des zones d'attraction industrielle au Burundi mu byashoboye kuba dégager hari uko hazoshobora kuba amazone économique spéciale atatu habe amazone industrielle abiri na 7 parc industriel zose hamwe ni caziba 12 hanyuma nsomye mu disposition générale mu ma définition muri article 4 muravuga neza yuko izishobora kuba eligible muri kuri statut de zone économique spéciale hariho amazone industrielle na parc industriel nonya kwa mushikiranganje none izi parc industrielle na mazone industrielle azwari afise amastructure similaire na zone économique spéciale no kuvuga izo bifise ibi by'amakomite paritaire public et privé izo bifise mu administrateur ni bizo biri regi cyo kimwe ko muvuga yuko hazo hari ni certaine similarité cyo ni kibazo ca mbere kibazo ca kabiri muri zo zone économique spéciale zaba identifié hariho izone yitwa Nyarubondo yo mu Gatumba nkaba nzi neza yuko mu mwaka 2017 hariho décret yashoye gukreya iyo zone économique spéciale Nyarubondo nashaka menye neza mbega statut yayo imeze gute kugira twevite yuko ejo hataba contentieux hamwe iyo zone yoshobora kuja mu minwe yabandi bazobashobora kuyironswa statut yayo imeze gute no munsi ikibazo ca gatatu ni ikibazo cabajijwe n'umugwi wamaho ikibazo ca gatatu aho babajije cyane yuko babona ko le rôle du gouvernement du service public est très prépondérant et nagomba zenya kwa mushikiranganje none ko les missions za gestion la promotion et l'exploitation ziri confiées comme administrateur cyo witse administrateur mugabo muco mwavuze mwasiguye neza yuko izo missions zishobora kuba confiées cédées au secteur privé par voie contractuelle mukabivuga cyane yuko ivyo biba mu bihugu en voie de développement ko ariko bigenda handi nkaba nziza yuko muri ivyo bihugu natwe turimo none ko nsomye muri chapitre 2 du cadre institutionnel muri article 11 muvuga yuko l'administrateur peut déléguer ses missions kubera iki mutokuramwo pe mukavuga ko délègue ses missions au secteur privé kuko murazi neza yuko twege turi muri iyo catégorie des pays en voie de développement kubera iki les missions de gestion de promotion d'exploitation zitoba automatique zikaba déléguées au secteur privé murakoze kumijambo mwobahwa cegera cambere c'umukuru n'amashinga amateka kumijambo naje nagani fatanye n'abandi mu gushimira leta dushimira n'umushikiranganje yatuzaniye integuro y'ibwirizwa nziza iyo tuma kumbure ubutunzi bw'igihugu bwisumnunura cyane mu burere buzoba bwagiyemwo iyi zone économique spéciale ibi ndabivuga kuko baduhaye akarorero ku gihugu ca Maroc yuko cashoboye gutera imbere kandi nivyo mugabo nkacambaza kumbure umushikiranganje kuko bisaba umwiteguro muremure ibijanye no muyaga nkuba na energy ibijanye kumbure nibi bya internet n'ibindi kuko ubundi vyobaye vyiza nivyo batubwiye ko bazogira izes pilote ariko kandi nko muri Maroc uko nabonye bigenda umwami wa Maroc kugira ngo ateze imbere igihugu kumbure ngira ngo nuko hari intambwe bamaze gushikako kubijanye n'ivyo vy'imiyaga nkuba n'ibindi wewe baraba biriya biziriya ntara hariya hantu hahebwe
hari ahantu hahebwe hakaba ariho baca bakereya bene izi zone agatanga intumbero ati mu mwaka umwe mu myaka ibiri nshaka ngaha ahantu ko hazoba hariho university ikomeye hazoba hariko hakorerwa ibintu n'ibi n'ibi harimo amahinguriro n'aya eske ngahe iwacu ndiko ndaraba ubwo bushobozi tuzoba turabufise turavye ibijanye na energy ngene vyifashe mwavuze ko mugiye bigiye gushirwamo ingufu cyane ikindi no gushikiriza ariko ni vyiza kandi muri ko igihe muzaba muri ko murashwa zisaho mwozishira kumbure ivyo bijanye na energy n'ibindi maze gutunganywa ntitugume twikontanta ngaha anya ahubwo no kubijana hariya ruguru hariya kure hariya mucanguzo hari amatongo kugira ngo ari bihingurwa ari ama industry ajamwo ajeyo hama n'umwene gihugu wa ruguru nawashikirwe node ikindi nagomba kubaza bakibajije muganagira ndakigarukeko ngira ndakibaza ukundi yakibajije hari umushinga amateka hari inyuma zone economique spéciale pilote yoba nimba atari banga yoba igiye kuja hehe hama hariho irya soko nyene bamwe bashikiriza aho bita wa rubondo bavuze ko muza kwadusigurira neza nagira mbaze mbega birafatanye nibi mbega ubuhoho byo bikirimwo kuko hajya ahantu deja turavye ingene hameze ni mu mazi ubu ni mu mazi ni aha mu gatumba eske ko bari bahatoye mu vyatumye kumbure bihagarara niyo bari araya mazi ya Rusizi na Tanganyika bihahurira bikazoca biteza ibibazo ico cyo mwaragikoreye ko nko mu gihoho bariho kumbure mugomba kubishira kuko nibaza ko byo twara uburyo bwinshi igihugu kugira ngo bashobore kubaka inyubako zo kwakira ibyo bisabwa kugira iyo zone economique spéciale ishoboke nibaza ko mwobeheza mukaduha umuco ko hakirimwo canke muri ko mwaba muri ko murondera ahandi kumbure hoba hari ntuzeya hashobora kwabrita iyi zone ata buryo burebure kandi nibaza ko igihugu cacu ntikibuze ibibanza byoshobora kurangurikwamwo bene iyo migambi murakoze kwa mwampaye ijambo murakoze cyane reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka Karera Denis murakoze excellence kuniza akanya nta twishi nagomba gushikiriza ariko naje nagomba gushima kwino nteguro y'ibwiriza ariko ngomba kubaza nabonye ko harigeze kuba hariho ibwiriza rijanye na création ya zone franche nagomba kubaza yuko ndavye mu mamandema bagize nabonye ritabaye hovi nagomba mbanze rero yuko hoba hariho ubudasa canke itandukaniro ryotuma iryo bwiriza ribandanya ririho canke ko ino nteguro y'ibwiriza izoza ifatanamwo ivyagenge iyo zone franche kugira ngo duce turirovoya ako karaka mbere akagira kabiri abandi bagaciye ko hirya no hino hari inyishu zagiye zitangwa ku bibazo bijanye n'ingene iyo zone économique ishobora kuzoba rentable pour le pays avec l'expérience tubona hirya no hino nuko bigaragara yuko hariho amazone menshi nk'aya yabaye créé mugabo atagiriye akarusho kanini ibihugu nimba barashoboye kuja kuraba les experiences au Maroc si ukuvuga yuko ngaha mu karere hafi ataziriho turazi ko Rwanda ziriho Tanzania n'ahandi kumbura hari ushobora gusanga même les spécificités d'un pays de l'EAC d'un pays du Maghreb kumbore zishobora kuba zitandukanye ku buryo uzifatiye ko cyane ushobora gusanga hariho kwihenda
na cyane cyane ko ngaha babajije ibijyanye n'ivyigwa umushikiranganji yishuye avuga yuko hari ivyigwa bigiye guca biba muri 3e trimestre y'uno mwaka, nkavuga ntikumbure iyo ba integuro nk'izi ziza hariho ivyigwa vyamaze kuba bishobora kwerekana de tendance, vyobaye vyiza kuruta aho dutangura ikintu mugabo kumbura ugasanga les études zerekanye bindi. Numva umenga rero bon ni commentaire generale nagomba kugira kuko vy'ukuri hatabayeho ivyigwa vyimbitse habe kuadapta les politiques commerciales locales na contexte commercial international ingene bigenda biragira hari gusanga bigorana. Rero nutwo nagomba gushikiriza, ibindi murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Iyo intervention yanyu nivyo ni general ariko ni très pertinente, nibaza ko yo kwinspira executive. Leko naho duha ijambo umushinga amateka Marayika Pamphile. Murakoze nyakwa murongo y'inama kuma akanya nk'abandi naje nagomba gushima iyi nteguro y'itegeko nkabafise utubazo tubiri gusa nagomba kubaza nyakubahwa umushikiranganje. Nivyo turabona ko mu maviza bashizemwo amategeko akenewe hano hera kuri no code de l'urbanisme de l'habitat, nivyo iri mwateza kuri visa kuko ayo mazona azokenera inyubako mwashoye no kuviza kandi le code foncier naho nyene nivyo kuko hazokenerwa amatongo ariko rero le code foncier ukwiri murabona ko ariyo mu 2011 sinzi ko arico mwamuri ko muramvizaje gusaba kugira ngo ibere vize. Hanyuma ico nagomba kubaza kinini nuko nko mwavuze ya mazes ko mwamviza kura azoshika nk'ijana, hariho itegeko rikomeye cyane rijanye na aménagement du territoire. Hariho itegeko twatoye ngaha rya aménagement du territoire ryatorewe rimwe muri 2016 ni code de l'urbanisme et de l'habitat. Iyo nteguro y'itegeko yibwirizwa yaragiye no muri Sena naho nyene iremezwa liragaruka no ngaha mu namashinga amateka les amendements du Sena ziremezwa ngaha, ariko iryo tegeko kabaye kamizwe n'ingoma nta nuzi yo ryakamanganiye bavuga ko ryo bari mu matiroire quelque part. Negasaba nyakubahwa umushikiranganje agerageze aronde iryo tegeko kuko rizomufasha muri bino bikorwa agomba gukora, basabe ribe promulgué canke basabe tutomo ribe modifié harimo de manquement. Iryo tegeko n'ukuri rija habona rija hagaragara ntawuzi uri karavyungukiramo lo flou iryo tegeko litera kuko nk'ubu ibinjanye na aménagement du territoire bigengwa na article imwe gusa iri muri code foncier ariko byatiza kwa géré par une loi spécifique kandi yemeje n'amashinga na le parlement. Akanyuma nuka mazes nivyo ntari kure cyane ni gikorwa kigeze kogwa ngaha mu gihugu cyacu cyitwa ZEP zone d'échange préférentiel, ariko mu nyuma cyo kitavuye kivyara umusaruro ko bari bavyiteze nagana maze état des lieux dans la moitié les assurances ko namaze sidashaka kujya le même sort que ZEP. Murakoze. Murakoze cyane. Reka unaho duha ijambo umushinga amateka Nyandwi Bede. Murakoze cyane nyakubahwa murongoye
ibikorwa vy'inamashinga amateka uno munsi. Ikibazo c'umunani kiravuga yuko zese zizoba zishinzwe transformation des matières premières bigatanga ibintu bishobora gufungurirwa aho nyene canke naho bigashogwa. Je nagira mbaze nyakubahwa umushikiranganje nimba mu nteguro za leta nimba ibitegwa vya kana sucre biduha isukari, ibitegwa vya koto biduha matière première amafilature coton canke huile de coton biduha igitego biduha umwimbu w'ikawa. Nagira mbaze yuko ivyo bitegwa bizoba developer kugira ngo zese ayo mazese ashobore kuvyokipa gose kugira ngo Burundi butere imbere. Igituma mbajijisho kibazo ni kubera cyane cyane turavye nk'igitegwa c'isukari kana sucre. Uyu munsi abarundi turibaza nimba mu Burundi hoba hariho ihinguriro ry'isukari nuko ataririho. Turavye uburyo ku masoko sur les marchés dufata amasoko azwi canke dans les boutiques, turavye ibura ry'isukari turibaza tuti aya mashirahamwe ariko araza, aya ma structure économique ariko araza yoba azokwibanda cyane kuri ibi bintu abarundi bakenye gose nk'isukari. Ico gituma ndakibarije hamwe ndi est-ce que ces ubwo burere bwo kugwiza ubutunzi ibi bitegwa burafise kuzobikurikirana gose gusumba uko vyahora kugira ngo abarundi bashobore kuronka nkumbure isukari gusumba. Cyo kibazo nabaza cari ico. Murakoze cyane nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka kumva ijambo. Murakoze cyane. Nagira nyakubahwa umushikiranganje na jewe nze ngaha ku ngingo y'icenda umushinga amateka epimeni yari yakibajijeko mugabo ndakibaza ukundi aho muvuga ko le cadre institutionnel des ES s'articule sur les institutions l'administrateur des ES, le comité paritaire, le ministre en charge des ES, le fonds de financement. Nibajije l'administrateur azoba ari muri institution yihe ko mbona ko umushikiranganje ari wari munsi. Ubwo umushikiranganje azogira ijambo nagira numve ndavye kuno bitonze mbona umengo bizogorana kumenya uwuha orientation wundi. Sinze kwiki mwaciyumviriye kuko jewe ndavye uko bitonze womengo umushikiranganje ahubwo ni wazoba ari umu executor munsi hanyuma l'administrateur des ES abari wazamubwira ivyo akeneye mugabo umushikiranganje abari abo mu executor. Ndavye uko bitonze nshobora kuba nihenze ariko numvise wose ubiruka ukagisigura neza cyane cyane ko hariho n'umushinga amateka yari yakigarutseko. Aba rero nibo babaye barabaza abandi ngira baraciyumvira murashobora kuba murishura kugira nihagira abandi basaba ijambo tuze guheza dusubire nabo tubahereza ijambo ni ryanyu nyakubahwa umushikiranganje. Murakoze cegera ca mbere canye niteka umukuru w'inama nshinga amateka kunyongera ijambo bubahwa mwese bashinga amateka. Bwa mbere nagomba nkenguruke ku ntererano zidasanzwe kuba duterereye kugira ngo dushobore gushika kuri rihangiro twifuza. Ngiye rero ku bibazo byabajijwe mu nkundire nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka mere kuri iki kibazo ciwa Rubondo kuko n'umugambi wari uhari wo gushiraho zone économique spéciale
mu gace k'iwa Rubondo ndetse leta y'u Burundi ikaba yaragiraniye amasezerano n'ishirahamwe Proser kugira ngo hashobore gushigwaho iyi zone économique spéciale y'iwa Rubondo. Iyo contrat ni contrat d'établissement d'exploitation et de gestion de la zone économique spéciale de Warubondo. Novuga nti ku by'ukuri muravye ingena amazone économique spéciale atunganijwe aho amaze gushigwaho, novuga ko agahaze kahabaye kuko zone économique spéciale ni statut umuntu ahabwa n'itegeko, ni ukuvuga ngo uba washizeho intunganyo yerekana mbega abaserukira leta abajejwe iki, mbega ujejwe umu administrateur uwo leta ihaye ubwo bubasha bwo gushobora kuzokubaka kuzonagura no gushinga iyo zone économique spéciale ajejwe iki, mbega bazoza gukorera muri ico kibanza nabo bazobigenza gute, bazosinyanira amasezerano gute n'uyo yahawe ububasha bwo gushobora gukora ico gikorwa mu gishingo ca leta. Ico rero cabaye agahaze muri iryo shigwa mu ngiro y'iyo zone économique spéciale pilote kuko icambere nta bwirizwa giharije ryerekana ingene dushobora gutunganya neza ico kibanza, ryerekana uruhara rwa leta, ryerekane kandi n'uburusho buhabwa abaje gukorera muri zone économique spéciale y'iwa Rubondo. Ivyo rero bimaze kuba nuvuga ko nico ahanini nyamukuru kabaye agahaze mu shigwa mu ngiro y'uwo mugambi wa zone économique spéciale, novuga ko twantisifye gutanga itongo ahubwo twari gutangura gushiraho amabwirizwa yerekana ingene zone économique spéciale itunganijwe. Ivyo rero byaciye bibagahaze n'uwari yahawe ubwo ruhusha, novuga yari yasinywe amasezerano pour l'établissement d'exploitation et la gestion de la zone économique spéciale y'iwa Rubondo kuko ata cadre institutionnel iri clair byari bigoye gushira mu ngiro ubwo bubasha ahabwa bwo gushobora kudevelopa la zone économique spéciale y'iwa Rubondo. Ariko hagati aho les obligations za leta kwari guca twihutira gushiraho integuro y'ibwirizwa mubona ije no munsi, ariko n'uyo yahawe ubwo ruhusha yari afise yandi ma obligation yategereza gukora atashoboye konoha mu ntunganyo yiwe nk'inyubako zategereza kujaho hari zitagiyeho. Ibyo rero bimaze kuba twarashizeho mu bushikiranganje umugwi urasubiramo ukaraba amasezerano dufitaniye n'ishirahamwe Proser, turaraba muri iyo contrat turaraba les obligations z'umwe wese, bitaye ko turanamenyesha la société Proser yuko twifuza gutunganya neza la zone économique spéciale hisunzwe amategeko. Turanamuhamagarira kuza ko twokwicarana kugira ngo dusubire turabe intunganyo kuko yategerezwa kuza nk'umuhinga gashobora n'ukwereka leta ati burya mu ntunganyo ya zone économique spéciale twategerezwa guhera. Rero tumaze kumwandikira tumusaba yuko iryo shirahamwe ryoza tukicara hamwe tukabanza tukaraba ibitagenze neza tukabikosora, hanyuma ikindi naco tukemeranya yuko nubwo yahawe ubwo ruhusha rwa contrat d'établissement d'exploitation et de la gestion ya zone économique spéciale ko bigaragara neza yuko yaciye ahabwa uruhusha rwo guhabwa itongo, novuga ryo ku itongo riterekana neza ico agiye gukoza ico kibanza. Tumaze rero kumwandikira tubimumenyesha, ico yatumenyesheje yatubwiye yuko ahubwo atabona neza ko yifuza gusubirana kwicarana na leta, ahubwo avuga ati jewe mbona byiza mwompa indishi y'akababara kugira ngo murondere ababandanya batunganya ico kibanza. Murumva yuko ku ruhara rwa leta twabonye ko atagushaka kurimo kubandanya dukorana kuko twari tumaze no kumwandikira tumubwira tuti tugomba gutegura ibwirizwa ryerekana ingene zone économique spéciale yotunganywa neza. Twari twifuza yuko nka wewe wahawe contrat d'établissement d'exploitation et de la gestion de la zone économique spéciale de Warubondo uba partie intégrante muri processus turimo yo gutegura aya mabwirizwa, ariko nitugeze turonka avis favorable yabo bantu. Bigaragara rero yuko ku by'ukuri icambere cari kwihutirwa kwari gushiraho iyi nteguro y'ibwirizwa kugira ngo yerekane uruhara rw'umwe wese mu itunganywa rya zone économique spéciale y'iwa Rubondo. Ikibazo kigira kabiri cabajijwe
na honorable Atanaze Ndakigireko cerekeye abari bafitaniye amasezerano na l'administrateur novuga abari bafitaniye amasezerano na Procer kubw'ukuri kukubura aya matege iribwirizwa nukuvuga kubura iribwirizwa gerekana ingene zone economique spéciale itunganya rikerekana ububasha bw'umu administrateur ubwo gwego rujeje gushira mu ngiro iki bibanza ngwiza butunzi mu Burundi bikerekana nico abikorera utwabo bahamagarirwa gukora muri zone economique spéciale murumva ko amasezerano yagiraniwe hagati ya Procer nabo ba acteur privé ku by'ukuri leta ntiyigeze ivuga imenya ko ayo masezerano yahabaye kuko nta tegeko ryari rihari ritomora quels sont les acteurs privés ni bande bazoza gukorera muri ico gisata bazoba baje gukora iki bazoba baje gukora imigambi ya rero novuga nti uno munsi abo bose abikorera utwabo baramaze kwitura ubutungane tukabasaba ko borindira aho intayi izoshira uko bigaragara yuko bamaze kwitura ubutungane kugira ngo bubatunganirize hagati ya Procer nabo bantu bari bafitaniye amasezerano na Procer. Ikindi babajije ni mbega babaje ati mbega ko tuzi ko kijya kibanza ciwa Rubondo gishobora kuba ari kibanza gitwabo cyangwa gishobora gutegwa n'amazi ku by'ukuri novuga nti kubyo abahinga bashoboye kutwereka nubwo ivyigwa byimbitse bitaraba nuko kuba ikibanza ciwa Rubondo uno musi tuvuga ko gutwagwa nivyo n'intambamyi ariko n'intambamyi ishobora novuga ishobora gukorerwa ko mu gihe hokorwa ivyigwa vyimbitse vyerekana ingene inyubako zija muri kijya kibanza zishobora kuba ari inyubako ziri resilient turavye kijya kibazo ciduga ry'amazi kuko abahinga batubwiye yuko nivyo iwa Rubondo harashoboka kubakwa mugabo bizosaba umutahe munini kugira ngo izo nyubako zihari zishobore kuba ari inyubako zishobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kandi ziba ari inyubako ziri adapte ku bana n'ikiyaga ca Tanganyika ndetse n'uruzi rwa Rusizi. Numva rero ko bizosaba ubuhinga bigasaba kandi n'umutahe kugira ngo izo nyubako zihari ariko abahinga mu vyibanze kuko nta vyigwa byimbitse biraba mu vyibanze baratubwiye yuko bishoboka nka kujya bubaka ibivuko bikubakwa ku biyaga bikubakwa ku mabahari birashoboka no kubaka ku kibanza ciwa Rubondo mu gihe hakozwe ibigwa vyimbitse vyerekana ingene kijya kibanza cyo kubakwa ntigisubire gutegwa n'amazi. Umwubahwa honorable Joki Chantal yabajije ati ikibazo ca mbere yabajije ati mbega ko tubona ko hari insiguro zitandukanye kuri zone economique spéciale aho hamwe bavuga uturere ngwiza butunzi ati nta kuntu two kwitura service national de législation kugira ngo iduhe ijambo ritomoye ku by'ukuri novuga yuko service national de législation iri mu bushikiranganje mu byo bujeje hari mu butungane nibo badufashije guhinyanyura mu rurimi rw'ikirundi ano majambo yose ntibyari byoroshe kuko yari amaterminology mashasha byabafashe n'igihe kinini bibasaba no kurondeza kugira ngo baronke amajambo abereye ari naho rero twahurije kuri iri jambo uburere ngwiza butunzi canke uturere ngwiza butunzi mu Burundi ari two zone economique spéciale. Sindiko twobane tugira ubushakashatsi mugabo service national de législation yadupropoje yadusabye ko twofatira kuri iri jambo ry'ururimi rw'ikirundi ndetse barabajije no muri Académie Rundi ko hariho irindi jambo ryoba ryari rimaze gukoreshwa ryitwa zone économique spéciale mugabo ntiryashoboye kuboneka ari naho baciye bapropoza ko twitse uturere ngwiza butunzi bafatiye ku ma définition ya zone économique spéciale. Yemwe nyakubahwa mushikiranganje ngira abubahwa bashinga amateka turaza kumvikana amfete numvise umwitwarariko wiwe nuko ku ruhande rw'ikirundi naho nyene handitse zese ku ruhande rw'ikirundi mu nteguro y'ibwirizwa numvise umengo niwo mwitwarariko wiwe avuga ati kubera iki mu kirundi twandika zese tutandika uturere ngwiza butunzi tudasanzwe
turaza kucumvikana nitwagera ku mamanduma ko jewe nari nihaye inyishu muri jewe ntingira nuko ari jambo rirerire rihava riza kuremereza integuro y'ibwirizwa ariko plénière iri souveraine turaza kucumvikana nitwashika ku ruhande rw'amanduma ni mubandanye. Ego yabajije ku kibazo kigira kabiri abaza ati mbega ko muvuga ko hazobaho zone économique spéciale ya yifatiro ati mu zindi ntara aho bizogenda gute hariho hamaze uko gucigwa ku by'ukuri mu bushikiranganje turamaze gukora étude d'identification des zones d'attraction industrielle harimo n'uburere bwojamo twibaza ko bushobora kujamo uburere ngwiza butunzi dufatiye ku ntunganyo y'intara mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero iki cigwa ndetse twaragishikirije no mu rwego nshingwabikorwa rwa leta baranagiterera badusaba ko twosubira inyuma tugagitunganya neza dukurikije le schéma directeur d'aménagement du territoire. Murumva ko ku by'ukuri novuga nti iyi étude d'identification des zones d'attraction industrielle imaze kwemerwa n'urwego nshingwabikorwa rwa leta niho tuzobona koko aho ubwo burere buzoba butumbereye kandi icigwa kiriko kiratererwa ndetse haragiyeho n'umugwi mu biro vy'umushikiranganje wa mbere umuguhurikiyemo ubushikiranganje butandukanye kugira ngo bashobore guterera iki cigwa koko vyimbitse barabe yuko aya mazone iyi étude yakozwe identifya ubwo burere ishobora kuzosubira mu namashikiranganje kemerwa gutyo tugashobora kuyisohora no kuyereka abarundi aho twifuza kuzoshira ivyo bibanza ngwiza butunzi ndetse n'ibibanza by'amahinguriro arizo parc industriel canke amagopole n'ibindi. Ikindi yabajije yavuze ati mbega mu myaka 5 mwe mubona atari myinshi ku by'ukuri n'ihangiro twiha kuko nkuko mubibona ubwa mbere nuko tubanza gushiraho le cadre institutionnel tugashiraho aba bose urugwego rujeje gutunganya uburere nduza butunzi tugashiraho izi nzego zose yaba ari comité paritaire n'ibindi nuko kandi hategerezwa kujaho n'ayandi mabwirizwa n'ayandi mategeko mperekeza y'iri bwirizwa nabyo tukibaza ko bishobora gufata umwanya tumaze rero gushiraho iyi cadre institutionnel n'amategeko mperekeza twibaza ko ari naho tuzoheza tukabona neza ingene twotangura gutunganya ivyigwa ari nayo ma étude d'opportunité n'ama étude de faisabilité nabyo nkuko mubiyizi ivyigwa vyimbitse birafata umwanya tumaze rero kuronka ivyo vyigwa vyimbitse niho dushobora kuraba ku vy'ukuri umwanya uri précis twovuga yuko ututurere akarere ka mbere ko bakatanguye gukora zone économique spéciale mu Burundi ariko c'est un processus irashobora zone économique spéciale si kibanza canke akarere ngwiza butunzi kubakwa umunsi umwe canke umwaka umwe karashobora gutangura gafise amahinguriro makeyi mugabo kw'imyaka igenda iriyongera kakagenda akaraguka nico gituma twavuze yuko ku by'ukuri shigwa mu ngiro rya zone économique spéciale icambere nyamukuru nuko haba hariho ugushaka volonté politique yo gushira mu ngiro uko integuro y'ibwirizwa ibi bitegekanye iyo binyarutse rero biraheza bigafasha kugira ngo ndetse dushike kwihangiro tuba twihaye. Yabajije kandi abaza ati mbega ko muvuga yuko hazojaho zone économie spéciale pilote ati nta bindi vyigwa bizokorwa vyimbitse vyerekana ubundi burere ngwiza butunzi mu gihugu cacu Burundi kugira ngo turabe amahirwe igihugu gifise. Ico no mumbwira nuko ku by'ukuri uturere ngwiza butunzi si ukuvuga ko iyi zone économique spéciale pilote twifuza gushiraho vyibanze azoba ari imwe ahubwo twifuza ko hoba amazone économique spéciale
atandukanye kugira ngo dushobore kuronka ivyo duhingura n'ivyo dushora mu masoko mpuzamakungu. Muri ivyo rero birasaba koko haba ivyigwa vyimbitse nk'uko mwabibonye turategekanya gukora ivyigwa vyimbitse mu karere kose hazokorwa ivyigwa vyimbitse kugira ngo barabe les opportunités, barabe amahirwe iyo zone ifise, barabe mbega ibizokorerwa ngaho bizoshokwa hehe, amasoko arahari, mbega n'ibiki twoshira imbere nk'ama projet prioritaire muri ayo mazone économique spéciale. Rero ivyigwa bizobandanya nubwo bisaba uburyo, ariko twarategekanije muri kino gice tumaze kubona intambwe rino bwirizwa riteye, turategekanya yuko mu gice ca gatatu cuno mwaka twotangura gukora étude d'opportunité kugira ngo turabe nyakuri zone économique spéciale pilote twoherako dukoresheje ivyo vyigwa. Nico gituma rero tuvuga tuti ntitwogirira ivyigwa rimwe, ahubwo uko uburyo bugiye buraboneka niko twogenda turagira ivyigwa ku mazone économique spéciale azoba yamaze gushingwa muri ya étude d'identification des zones d'attraction industrielle twamaze gukora. Honorable Epimeni yabajije ati hoba hariho structure institutionnelle iri prévue kugira ngo ishobore gutandukanya uruhara rw'umwe wese muri ibi byo gutunganya uturere ngwiza butunzi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ngira kuri chapitre 2 niho dutegekanya le cadre institutionnel izoba ijeje gushira mu ngiro ibi vy'amazone économique spéciale. Aha naho ubwa mbere nuko hariho umushikiranganje mu vyajeje harimo amazone économique spéciale, unawe ucajejwe nugushiraho politique igenga ya mazone économique spéciale, akongera agatanga des orientations kugira ngo hashobore gutunganywa neza ya mazone économique spéciale. Ikindi naco novuga nuko uyu administrateur des zones économiques spéciales kuvuga ko si umuntu n'urwego rushigwaho kugira ngo ruje mu kibanza novuga acurwego nshingwa bikorwa rwa leta rushobore gufasha mu gutunganya neza iyi zone économique spéciale. No kuvuga rero ko umushikiranganje wewe ari hejuru y'urugwego, kuko urugwego ruraheza rugatanga raporo ku bushikiranganje kugira ngo ubushikiranganje bushobore kutwara ayo mahaporo yerekana ingene tuko turashira mu ngiro politique de développement ya zone économique spéciale, hanyuma tuyatware mu rwego nshingwa bikorwa rwa leta nago rubone gufata ingingo. Ariko hagati aho turafise un comité paritaire, kuko murumva ko kigisata c'uturere ngwiza butunzi ni gisata kizoba gikoreramo bari mu bisata vya leta n'abari mu bisata vy'abikorera utwabo. Bivuga ngo dutegerezwa kubaha uruhara mu itunganywa rya igihugu turere ngwiza butunzi mu Burundi. Iyi comité paritaire rero izoba ihari nk'abantu bajeje nk'urwego nshingwa ntwaro kugira ngo bashobore gufasha na cyane mu guhanura canke gukebura mu gihe bigaragaye yuko urugwego rujeje gutunganya uturere zone économique spéciale rutoba ruriko rurakurikiza cyane intumbero ruba rwahawe n'ubushikiranganje, ariyo ntumbero ruba rwahawe na leta n'urwego nshingwa bikorwa rwa leta y'u Burundi. Rero muravye murabona yuko ico twagerageje gukorera ko nuko les fonctions surtout ico umwe wese abajejwe kiba kiri clair ku buryo atakuzitana canke kwinjirana mu kwinzego, ku buryo habaho urwego nshingwa bikorwa rwa leta rukagira aho rushobora gutangira des orientations, hanyuma abajeje gutunganya neza uturere nabo ari urwo rwego rujeje gutunganya zone économique spéciale nabo barahabwa ubushobozi bakongera bagahabwa n'ama mission spécifique, ndetse bigaragara muri chapitre igira kabiri uhereye kuri section ya mbere kuva kuri article 10 aho twerekana neza les missions spécifiques z'urugwego ko rujejwe na cyane umurimo nyamukuru ujanye no kumenyekanisha uturere zone économique spéciale, kuduteza imbere, kudutegura, kudutunganya no kudukorera n'uburongozi bw'uturere twa zone économique spéciale twose. Novuga rero ko kubyukuri muri iki gice ca kabiri
cerekana cadre institutionnel twagerageje kuraba inzego zose mu bishigwa mu ngiro ry'ibwirizwa ku buryo ibikorwa bigaheza bikagenda neza ndetse twarashizemo n'ingene twokwitunganya muri fond de financement des zones économiques spéciales kuko tubona ko ari ikintu gikenewe mu gihe hari ibikorwa leta isabwa gukora nk'ama indemnisation ku gutanga imizibukiro canke bimwe byo kuzana amatara n'amazi canke bimwe byo guca amabarabara byose twifuza ko byokorwa muri iyi fond de financement des zones économiques spéciales nayo itunganywa ryayo rikazoba déterminé par décret. Yabajije kandi ati mbega bene gihugu bazoba bari muri iyo zone bizogenda gute mbega harakarusho kuvyerekeye ubuzi ico no vuga ngaha nuko les zones économiques spéciales ututurere ngwiza butunzi muravye muri article 65 turategekanya neza yuko abahabwa ubuzi baba surtout muri aba bikorera utwabo baba bakoresheje ihiganwa ndetse bagashira imbere na cyane cyane les compétences locales no kuvuga ubushobozi bw'abarundi kiretse aho bigaragaye yuko iyo expertise atayo dufise niho dushobora kwikora kuba avuye hanze mugabo ngaha turashira imbere cyane yuko la main d'œuvre locale no kuvuga abarundi bacu bahabwa akazi ni nako karusho ka développement ya zone économique spéciale hejuru ya y'uburusho bujanye n'ubutunzi bw'igihugu harimo ikicuko duteza imbere abene gihugu biciye mu gutanga ubuzi ndetse biciye no mu bindi bikorwa bishobora gukorekwa muri zone économique spéciale rero no vuga nti abazoba begereye akarere zone économique spéciale ku byukuri bahungukira kunguko kenshi uretse ko barahabwa akazi ndetse n'abarundi bose bagashobora kuharonkera akazi ikindi naco nuko harabaho amaformation arategekanije kugira ngo abantu bashobore gukarihiriza ubwenge mu bisata bitandukanye kandi ahaje iterambere umwe n'igihugu ahegereye n'utahegereye biraheza bikamushikira ndetse n'amatagisi n'amakora heza agatozwa mu karere ngwiza butunzi kaza gusahiriza umwe n'igihugu ari we wese kongera kaza gusahiriza ni gihugu cose ahaje iterambere rero haba harakunguko kuri bose hakaba nakunguko ku bene gihugu. Honorable Suguru yabajije ati mbega ko tubona ko habaye icigwa cerekana ibyo mwifuza gushikako ariyo étude d'identification des zones d'attraction industrielle ndetse akikerekana n'ahashobora kuja ama parc industriel ati none aya ma parc industriel canke aya ma zone industrielle arashobora kugengwa n'iri bwirizwa rya canke akaronka aya ma statut des zones économiques spéciales kuvyukuri iri integuro y'ibwirizwa irerekana neza les projets prioritaires ikerekana ingene dutanga statut ya zone économique spéciale muravye kuri article 4 iravuga sont éligibles au statut de zone économique spéciale des zones économiques suivantes harashobora kuba hariho les zones industrielles ou parcs industriels les agropoles ou agroparcs n'ibindi les zones logistiques les technopoles n'ibindi bivuga ngo byose bivana n'intumbero leta yifuza gushikako ibaye parc industriel igihugu kikabona yuko iyo parc industrielle ishobora kugirirwa amahirwe kuja muri statut ya zone économique spéciale automatiquement ikigira statut d'une zone économique spéciale igacigira n'ama structure institutionnelle ukunyene tubitegekanya hakabaho un administrateur hakabaho kandi ukunyene tuvuga yuko haba hariho umu administrateur hakabaho le comité paritaire ndetse nibikurikira byose bakisunga rino bwirizwa bivuga rero yuko le cadre institutionnel iri clair irerekana neza mu gihe ugiye muri statut ya zone économique spéciale ibyo wisunga ikindi novuga nuko integuro y'ibwirizwa nkuko yari yabibajije kuri article 11 aho tuvuga tuti il peut déléguer au secteur privé no kuvuga ngo mu gihe leta iba yashizeho urwego rujeje gutunganya les zones économiques spéciales niyo ifise n'uburenganzira bwo gushobora kuvuga aha tuvuga tuti peut déléguer nuko duha uburenganzira urwego nshingwa bikorwa rwa leta
mu gushobora kudesida ko certaines missions zari dédiées au zari zahawe urugwego rujeje gutunganya les zones économiques spéciales zishobora guhabwa aba privé. Ibyo navyo nibaza ko itegeko ritegerezwa kuba flexible mu gihe leta ibonye ko bibereye ko ivyo bikorwa na le secteur privé, nta kibuza yuko itegeko mperekeza nk'uko ribivuga riporta création na mission et fonctionnement y'urugwego rujeje gutunganya uturere twa zone économique spéciale ruzoheza gorekane neza uruhara rw'abikorera utwabo muri urugwego rujeje gutunganya uturere zone économique spéciale. Ikindi no kongera ko nuko muri alinéa 20 nyene baravuga muri alinéa 20 baravuga yuko niho bategekanya neza yuko mu gihe leta yobona yuko bikenewe ko urugwego koko rujeje gutunganya amazone économique spéciale uba confié purement au secteur privé yuko atakibuza ko bishobora kuba sous forme d'un partenariat public privé. Murumva yuko rero uruhara rw'abikorera utwabo kubyukuri twararutenye ko en considération, ndetse no kuri article 26 aho twerekana yuko mu gihe hari umugwizatunga afise ikibanza kibereye akabona yuko ivyo ariko araharangurira bishobora kuja muri statut ya zone économique spéciale, nta kibuza yuko ico kibanza ciwe gishobora guhabwa statut ya zone économique spéciale mugabo kikisunga iribwirizwa. Nukuvuga ko gitegerezwa kwisunga ano mabwirizwa, kikisunga kandi integekanyo dutegerekanya mu gushiraho zone économique spéciale. Hategezwa kuba rero ivyigwa vyimbitse nkuko tubitegekanya, tukerekana mbega iyo zone économique spéciale izozana karusho kahe ku gihugu, mbega ibizokorerwa ngaho bizoshokahe, mbega nakahe karusho kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu twiteze. Kurero dutegekanya dans la création de la zone économique spéciale umugwizatunga wese afise ikibanza kibereye yifuza ko kironka statut ya zone économique spéciale, nta kibuza birategekanywa muri article 26. Honorable Antoinette yabajati mbega iyo zone pilote izobera he? Ku vyukuri gushika ubu sinovuga ngo iyo zone économique ako karere ngwiza butunzi tuzohera ko nakahe. Reka tubanze dushireho integuro y'ibwirizwa, hama dushireho n'amategeko mperekeza y'integuro y'ibwirizwa, hanyuma duheze dukoreshe iyo étude d'identification des zones d'attraction industrielle yabaye, ndetse hakogwe ivyigwa vyimbitse, gutyo niho urwego nshingwabikorwa rwa leta rushobora kubona ibiharuro gukorera ko kugira ngo rushobore gushinga la zone économique spéciale pilote. Gushika ubu rero sinovuga ngo ni izotangura kuko turacari ku nteguro y'ibwirizwa, ariko mu gihe tuzoba tugeze ku nteguro y'ivyigwa vyimbitse niho tuzoheza tukamenya iyi zone économique spéciale pilote aho izohera suivant la volonté politique. Mbega ko ikindi kibazo yabajije ati mbega ko hari ingorane z'amafaranga mva makungu, ni bihe bitegekanywa gushobora gushoka canke bishobora gushigwa imbere muri aya mazone économique spéciale kugira ngo bishobore guha amahirwe igihugu. Iki cono mwishura nuko muravye muri integuro y'ibwirizwa turashiramo ama projet prioritaire, no kuvuga ivyo leta novuga ishira imbere mu migambi y'igihugu ngwiza butunzi. Ayo ma projet prioritaire rero niyo tuzoheza tugakorera ko cyane mu gushira mu ngiro ibi vyigwa ya ma étude d'opportunité ari kuri article 23 na 24, kuko uvuze uno munsi utarakora vyigwa ngo ico habwa amahirwe n'icahe muri zone économique spéciale, kuvyukuri two batwihenze, ahubwo byosaba yuko tubanza tukagira ivyigwa vyimbitse, ni naco twiteguriye kuzokora, gutyo tukerekana ibishobora guhabwa amahirwe muri statut ya zone économique spéciale. Nivyo turazi yuko icambere n'uburimyi n'ubworozi, aho naho tuzoheza turabe mbega ni ya chaîne de valeur mu gisata c'uburimyi n'ubworozi twoshira imbere, twoshimangira kugira ngo dushobore kuronka umwimbu uhagije, turonka ivyo dushora mu makungu, gutyo bishobore kutuzanira amafaranga mva makungu.
rero ibi vyigwa dutegekanya vyibanze n'aya ma étude de faisabilité kuri article 23 na 24 nivyo bizotwereka koko ibyo twoshimangira ko muri aya zone économique spéciale. Honorable Athanase yari yabajije kucerekeye zone économique spéciale y'wa Rubondo, nibaza ko namwishuye aya mashirahamwe y'abikorera utwabo yari yarasinyanye amasezerano n'iyi société Proserve baramaze kwitura ubutungane, nibaza ko tworindirira ubutungane bugakora ico bujeje kugira ngo barabe amasezerano yari hagati y'amashirahamwe y'abikorera utwabo na société Proserve. Honorable Ntegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka yabajije ati mbega ko ibi bintu bisaba imyiteguro myinshi birasaba amabarabara imiyaga nkuba n'ibindi no mishura ko nivyo gushiraho zone économique spéciale birashaba ko muri ico kibanza kizoba cagenywe hashigwa ko inyubako n'ivyankenerwa byose kugira ngo abahingura n'abahakorera bashobore kuhakorera aborohewe. Naco gituma rero muravye kuri article ya 21 na 22 dutegekanya iki kigega gishobora gusahiriza ikigega gishobora gusahiriza mu gushira mu ngiro ibi byose bisabwa na leta by'inyubako ndetse no gutanga imizibukiro aho byo bikenewe gushira amatara n'amazi n'amabarabara n'ibindi byose bishobora gusabwa. Iyi fond de financement des zones économiques spéciales nico gituma twayitegekanije kuko hariho ibyankenerwa leta itegerezwa gushiraho muri ako karere ngwiza butunzi kugira ngo abaje kuhakorera canka abanyamitahe bakore boroherwa ko niwovuga ko ushize igisata c'amahinguriro atamuyaga nkuba uhari atamabarabara hari atabuhinga ngurukana bumenyi buhari canke ibindi. Iyi fond rero de financement des zones économiques spéciales iteguwe kugira ngo ize gusahiriza muri ivyo bikorwa byose leta izosabwa gukora muri développement ya zone économique spéciale. Yagarutse ukibaza ati kibazo nibaza ko nishuye abaza ati iyo zone économique spéciale pilote zojahe, nibaza ko namaze kucishura mudukundire bubahwa tubanze dutunganye ano mabwirizwa hanyuma dutegure n'amategeko mperekeza ya rino bwirizwa ndetse hanakogwe n'ivyigwa vyimbitse nkuko bitegekanywa muri rino bwirizwa hanyuma tuzoheza dushikirize ico urwego nshingwa bikorwa rwa leta ruzoba rwashitse ko twaronse ndetse n'ibiharuro dukorera ko bitwereka aho twoshinga zone économique spéciale ubwa mbere ndetse ifise n'amahirwe yo kutunyarukiriza guterera muri mu gisata c'ubutunzi nkuko tuvyifuza. Honorable Karera Denis yabaje ati hariho ibwirizwa ryavuga cyane by'amazone franche mbega rizobandanya canke bizogenda gute. Ku byukuri nkuko twavyishuye ndetse twabibajije n'umugwi wamaho ibwirizwa ryaragiyeho hari mwaka wa 2001 rero hari amahinguriro menshi yahawe amahirwe yo kuja muri kuronka statut ya zone franche. Mu bisanzwe ihinguriro rironse amahirwe yo kuja muri statut ya zone franche ivyo rihingura byose canke ivyo ryahaye agaciro co novuga transformation canke ari byo c'importation kugira ngo bishobore gushorwa mu bindi bihugu byose biba biri destiné à l'exportation, no kuvuga biba ari bitegerezwa gushoka hanze y'igihugu kugira bituzanire amafaranga mva makungu ndetse ni naco gituma babayihaye iyo statut spécial ya zone franche. Hariho vyaragaragaye yuko amahinguriro menshi yahawe statut ya zone franche nkuko twabishikirije atigeze novuga shika kwihangiro twari twayahaye bivanye n'inzitizi twashikirije umugwi wamaho ndetse biragaragara yuko iyi loi sur la zone franche itavuze cyane kuvyerekeye uturere nduza butunzi twiharije amazone économique spéciale. Ni naco gituma twaciye dutegekanya kuri article 5 yuko mu gihe hariho
amahinguriro afise statut ya zone franche yifuza kuza muri zone économique spéciale mu kibanza kizoba kiri muri statut ya zone économique spéciale nta kibuza ko ayo mahinguriro ashobora kuza ariko ibisabwa nuko ivyo ahinguye vyose bishoka ku masoko mpuzamakungu biramutse bisubijwe ngaha ku isoko masoko yo hagati mu gihugu naho bikisunga amategeko n'amabwirizwa na cyane cyane agenga amadwane n'amatagisi umuntu ategerezwa kuriha iyo avuye kugura ibintu mu masoko mpuzamakungu ku by'ukuri zone franche abari nkaho uhaye uburusho n'ibindi kugira ngo umuntu ashobore guhingura yorohewe ashobore no gushobora gushikana ibyo yahinguye ku masoko mpuzamakungu bishobora kuba competitive kuko hari uburusho bwinshi aba yahawe na leta kugira ngo ashobore guhingura byoroshe rero iryo bwirizwa ntica rihagarara ahubwo abafise ayo ma statut ya zone franche bifuza kuintegra kuza muri kuronka statut ya zone économique spéciale article 5 irabitegekanya ndetse na article 77 irategekanya neza yuko abafise amahinguriro afise statut ya zone franche abandanya akora muri iyo statut ya zone franche kiretse yonyene yifuje kubihagarika ku gace ka 77 karavyerekana neza. Yavuze kandi kucerekeye avuga ati ku by'ukuri hatabaye ivyigwa vyimbitse biraboneka ko amazone économique spéciale hari ibihugu bitandukanye byifuje kuyashiraho mugabo ntiyashikana umusaruro canke ntibashika kwihangiro bifuza nivyo hariho ibihugu bitandukanye byifuje gushiraho amazone économique spéciale natwebwe turimo murumva ko igihugu c'u Burundi cari twagize icyumviro cyo gushiraho zone économique spéciale mugabo ntivyakunda ariko ahantu mu mwizero kuko turavye integuro y'ibwirizwa uko itegekanijwe ku by'ukuri irerekana byankenerwa byose kugira ngo dushike kuri rihangiro ubwa mbere nuko yerekana ko hari inzego zitegerezwa kuhaja kugira ngo zishobore gutunganya neza utu turere ngwiza butunzi mu gihugu cacu c'u Burundi ikigira kabiri nuko integuro y'ibwirizwa yerekana ingene hobaho ivyigwa vyimbitse ubwa mbere ko hobaho ama étude d'opportunité muri chapitre 3 niho bivuga neza rirerekana les études d'opportunité ico zigamije kuri article 24 murabona ko twarashizemo ko hategerezwa kuba ibivyigwa vyerekana neza yuko aka karere ngwiza butunzi kazoba kagiyeho gahuriranye nimbona kazoza igihugu c'u Burundi gahuriranye kandi nihangiro plan national de développement n'ama objectif ndetse dufise mu gitabo c'iterambere rirama ry'igihugu cacu Burundi rero hano uvuga ko la cohérence avec les objectifs des plans de développement y'u Burundi plan national de développement ari ngombwa kugira ngo turabe yuko ivyo tuko turashira mu ngiro muri zone économique spéciale ku vy'ukuri bihuye n'ihangiro igihugu cifuza gushikako ihangiro ry'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 rero nkavuga nti igituma dushiraho etape zibiri ko habanza kuba étude d'opportunité yerekana yuko iyi zone économique spéciale ku by'ukuri igomba kujaho ihuye n'ihangiro ihuye kandi ndetse n'ivyo twifuza gushira imbere mu gisata c'ubudandaji n'amahinguriro izoheza yunganirwe na étude de faisabilité yimbitse kugira ngo yerekane rero cette fois ivyankenerwa yerekane kandi n'ingene dushobora guteza imbere kino gisata nkuko rero ndavyemeranya nkawe hatabaye ivyigwa vyimbitse ku by'ukuri ngo hatunganywe neza ama etape yo gushira mu ngiro tuturere twa zone économique spéciale ucirinzira hagati cyangwa ukayihera hagati ntitwoshika kwihangiro nico gituma iyi nteguro y'ibwirizwa itegekanya ingene vyogenda kugira ngo dushike kuri création ya zone économique spéciale no kugira ngo dushike aho zone économique spéciale ba opérationnel ivyo kogwa n'ingene twahamagarira abanyamitahe kuja kwitabira iri hangiro dufise ryo gushiraho iyi zone économique spéciale. Honorable Marayika yabajije ati mbega le code foncier uba rikwira hinyanyugwa hano muhumuriza kuko le code foncier iri nuko twatanguye guhinyanyura ico no kwitara politique foncière itunganywa
neza ry'amatongo mu gihugu cacu c'u Burundi biciye mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi n'ubworozi bakoranye n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo intwaro yo hagati. Iyi politique nationale foncière rero novuga ko iri kwiratunganywa neza ari nayo izotwereka les réformes réglementaires ibikenewe gushigwa mu ngiro na cyane cyane ibi by'amategeko akenewe guhinyanyurwa kugira ngo dushobore gushira mu ngiro iyi politique nationale foncière imaze kwemerwa rero n'urwego nshingwa bikorwa niho ibitegekanya nk'amategeko ashobora guhinyanyurwa harimo iyi code foncière ndetse no gusubira guhinyanyura canke kunagura iri integuro y'ibwirizo yatubwiye ijeje iraba ivya aménagement du territoire nankeka ko bizoba birimo kuko niwotunganya amatongo udafise koko ibwirizwa ribigenga. Rero turizera yuko iyi politique foncière iri kwirategurwa izoduha igicapo katwereka n'intumbero ndetse n'amabwirizwa yohinyanyurwa mwishigwa mu ngiro y'iyi politique nationale foncière. Yabajije ikibazo kindi ati harigeze kuba hariho zo ZEP nibaza ko ari zone d'échange préférentielle yashatse kuvuga ki ntaho bihuriye n'aya mazone économique spéciale kuko zone d'échange préférentielle byari bihugu byari byagiye hamwe birumvikana gushiraho isoko rusangi yo guhanahana ibidandazwa ndetse yahavuye ibyari isoko rusangi ibihugu bigize komeza. Rero murumva yuko ntaho bihuriye iyi zone d'échange préférentielle yari yagiyeho ari umumvikano hagati y'ibihugu kugira ngo bigire akarere kamwe ko gushobora guhanahana ibidandazwa ahubwo yahavuye ihinduka ishira hamwe y'ibihugu bigize akarere kakomeza. Honorable Bede yabajije ati mbega ibyo tuzibandako barabazana cyane ku gitegwa c'ipama ndetse baza no ku gitegwa c'igikaju. Ku by'ukuri nk'uko mubona mihangiro twabishikirije mihangiro y'integuro y'ibwirizwa ico twifuza nuko dukorera mu bisata by'amahinguriro tubona ko bifise amahirwe valeur ico twokwita les chaînes de valeur à avantage comparatif dushobora guhiganirwa ku masoko mpuzamakungu. Kigira kabiri nuko twifuza yuko dukorera mu bisata by'amahinguriro bishobora kutugabaniriza umurindi w'ivyo dukura hanze ahubwo natwe tukagira ivyo dushorera hanze byinshi ivyo dushobora kwihingura hano mu gihugu cacu tukavyihingurira. Rero mu vyigwa bizokorwa bizoheza vyerekane bizoshigwa imbere igikomeye nuko mu ma projet prioritaire muri ya migambi mikuru tuvuga ko tuzoshira imbere harimo iyo kugabanya ibyo tugurira amasoko mpuzamakungu hakabamo kandi no guhingura byankenerwa dukenera hano mu gihugu cacu Burundi. Mugabo ico nagomba kuvuga nuko ibizoba bihinguwe muri aya zone économique spéciale bihinguriwe bifise statut muri zone économique spéciale nivyo twagujije umwimbu ariko ntibisigura yuko bizoca bija ku isoko bitarisha amakori n'amatagisi kuko turategekanya yuko kugira ngo bisubire ku isoko bizorinda kurihwa amakori n'amatagisi nk'ibindi bidandazwa vyose. Nico gituma rero uburere bari uburere bwiharije kugira ngo dushobore kugwiza ubwa mbere ivyo dushora hanze, ubwa kabiri guhingura ivyo dushobora gushora hanze, ubwa gatatu no guhingura ibishobora import substitution muri rw'Ifaransa no guhingura ivyo twahora tugurira amasoko mpuzamakungu ahubwo tukabihingura hano mu gihugu cacu Burundi bibaye ngombwa tugahingura byinshi natwe tukabishora mu masoko mpuzamakungu. Muri make nivyo novuga abasubiye gukenguruka nakubaho cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka.